Don't miss what I'm going to say. rero ntuhushe ngiye What kuvuga you need in life icyo ukeneye mu buzima is not something. ntabwo ari ikintu It's somebody. ariko n'umuntu. Don't be so spiritually sound. Ntiwinjire cyane gose mu So mpemu tight with God. nyene bane n'Imana cyane But yet hama neglect man. ngo wibagire umuntu. You will go to heaven. Uzoja mu ijuru But you will suffer on earth. ariko hano mu isi uzobaho nabi. Association give you opportunities. Kwiyunga n'abandi biguha akaryo. It give you opportunities. Biguha akaryo, biguha amahirwe. By association you can have a job. Rero kubwo kwiyunga urashobora kubona akazi. And it didn't bypass the interviews. Rero bashobora no kugurenganya na interview utanayikoze bakaguha akazi. By association doors can open for you. Rero kubwo kwiyunga n'abantu imiryango irashobora kuguruka. Without you knocking. Wewe utirura na dodora. Tonight, Kuri uno mugoroba I would like to speak on a very simple subject nifuza kuvuga ku kintu gisanzwe that is extremely important subject. ariko ikintu gifise akamaro cyane. And I would like you to give me your ears because it's very important. Kandi nifuza yuko mwontega amatwi neza cyane kubera ari ikintu ngirakamaro. When we come to teach about leadership substance, iyo tuje kukwigisha ku bintu bijanye n'uburongozi it's not preaching. ntabwo ari ukuvuga ubutumwa, It's to give wisdom and keys to people nukugira dutange ubwenge hamwe n'imfunguruzo ku bantu so that their life can change. kugira ngo ubuzima bushobore guhinduka. And as their life change, kandi ubuzima bumaze guhinduka they can change other people's life as well. nabo bashobora guhindura ubuzima bw'abandi. That's what we do. Nico gituma dukora ivyo dukora. This is not a revival service of Friday night. Iri rero ntabwo ari umunsi wiyerekwa canke umugoroba wa gatanu. This is not a Sunday service. Ubu ntabwo ari inyigisho zo ku munsi w'Imana. It's a leadership service. Ariko izi ni inyigisho z'uburongozi. Normally when I do this I don't like to stand behind pulpit. Mu bisanzwe kenshi iyo ngira ibi sinkunda guhagarara inyuma ya rutari. Kuko ndashaka ko mukura mu mitwe yuko ari ikintu kijanye n'umugoroba w'amashimwe canke umunsi w'Imana. Izi ni inyigisho. Rero ndabasaba muze kwandika. Wandika ku rupapuro, wandika muri telefone yawe, muri iPad, ariko gira ico wanditse. Kuko aha ni nko kuza mu ishure. Murakoze. Rero izi nyigisho nazihaye umutwe w'amajambo uvuga ngo building a life of significance. Kubaka ubuzima bufise insiguro. Building a life of significance. Kubaka ubuzima bufise insiguro. Benjamin Franklin says, witwa Benjamin Franklin yaravuze ngo some people die at 25 and are not buried until 75. Ngo abantu bamwe ngo bapfa bafise imyaka 25 ariko bakazohambwa bageze ku myaka 75. Some people die at 25. Abantu bamwe bapfa ku myaka 25. And they are only buried when they are 75. Ariko bagahambwa bagejeje imyaka 75. In other words, you can be walking around and living but really you are dead. Mu yandi majambo ushobora kubaho ugendagenda abantu bakubona ariko mu vy'ukuri warapfuye. I'm not talking about today about spiritual death. Sindiko ndavuga uno munsi kubijanye no gupfa mu buryo bw'impwemu. I'm talking about a life that has no meaning, no impact, no significance. Ariko uno munsi ndavuga ku buzima butagira insiguro atakintu na kimwe bumaze. You are just a wanderer. Ukaba uri umuntu ari ngaho aguma azunguruka gusa. You are a victim to be. Wewe rero uba uri ingaruka y'ico wari kuba. Life happened to you, you don't make life happen. Ubuzima buraba kuri wewe ntabwo ari wewe ubugira. You're just hoping something good gonna happen one day. Ukabaho gusa wizeye ko umunsi umwe hari ikintu ciza kizogushikako. But your life is passionless. Ariko vy'ukuri ubuzima bwawe ugasanga ntibugira passion. Your life is colorless. Ubuzima bwawe ugasanga ntibugira uko busa. Your life has no punch. Ugasanga ubuzima bwawe ntibugira vy'ukuri inguvu. You wake up in the morning and then you are sad already. Ugavyuka mu gatondo umaze gushavura. Because 24 hours is burdensome. Kuko amasaha 24 yose agiye guherera ubusa. Every anniversary.
rero uko uhejeje ukwije umwaka anniversaire ukanezerwa ukagira umunsi mukuru. But sometimes we have really nothing to celebrate. Ariko rimwe na rimwe ugasanga nta n'ikintu na kimwe turiko turashima. Our life has been the same since last anniversary. Kuko ubuzima bwacu ugasanga bwagumye ari bwa bundi uhereye ku mwaka wahera. God created us. Rero Imana yaturemye so we can have an impact on this earth. Kugira ngo kuri ino si tuzane impinduka. That's why you're born again and you're still here. Nico gituma wavutse ubwa kabiri kandi ukaba wicaye hano. If not the day you got born again, you should die and just go to heaven. Mu bisanzwe wari ukwiye kuvuka ubwa kabiri ugaca ukigira mu ijuru. So if you are still hanging around here, it's because God has a reason for you to still be here. Ariko rero nimba ukiri no musi ukiriho nuko Imana ifise intego. Nacho gituma kihari. That's why Benjamin Franklin says. Nico gituma Benjamin Franklin yavuze. Some people die at 25 and they are buried only at 75. Ngo abantu bamwe ngo bapfa ku myaka 25 ariko bakazohambwa bakwije 75. That should not be your story. Rero ayo ntiyarakuye kuba makuru yawe. You should not be among these people. Wewe ntukwiye kuba muri abo bantu. Because your life will have significance. Kuko ubuzima bwawe buzogira insiguro. Because you were created to have an impact and you shall have impact. Kuko waremwe kugira ngo ugire icu ukora icu uzane impinduka. You were created to be a blessing to your generation. Wewe waremwe kugira ngo uzobe umugisha kurunganwe ruzokuri. You were created to leave a mark on this earth. Waremwe kugira ngo uzosiga amateka muri ino si. Even when you die and you go to heaven, you still live through what you've done to people. Kugira ngo nigihe uzopfa ukaja mu ijuru uzobandanye kubaho no mwisi biciye mu byo wakoze. So what is significant? Mbega ibiri jambo significant isiguro. What is the life of significance? Mbega ubu buzima bufise insiguro buvugika. This is the life that goes beyond just surface level achievement. Ubu n'ubuzima rero bugenda burengera mu bisanzwe aho umuntu yarakwiye kugarukiriza. Buying a car and a house is not significant. Kugura imodoka n'inzu ibi ni ibintu bisanzwe. Because even in the village, somebody who's poor live in a house. It might not be as big as yours, but he still have a house. Kuko na wa mukene asanzwe yibera ahantu mu minyaganyaga ashoboye kuba aba mu nzu nawe ishobora kutaba nini nk'iyawe ariko nawe aba mu nzu. Significance goes just beyond the accolade and the achievement and the applause of man. Rero ubuzima rero turiko turavuga bufise signification burengeye ivyo tubabwiye. Did you get what I'm trying to say? Mbega muri ko murumva netse ndo ndashaka kuvuga. It's about depths. Ni mu kwinjira indani. It's about the depths of your positive impact. Rero ni bivana n'ingene wewe winjira indani mu buryo bwawe bugaragara buri positive. In your generation. Mu runganwe ruzokurikira. You understand? Mbega muri ko muravyumva? I will tell you one thing. Reka ndababwira ikintu kimwe. If I say right now Michael Jordan. Hamwe novuga ubunyene ngo Michael Jordan. What do you think about basketball? Mbega mucamwibaza basketball. If I say today Tiger Woods. Ubunyene novuga Tiger Woods. What do you think about? Mucamwibaza golf. Right? These people rero aba bantu have left a mark in the field. Baramaze gusiga amateka mu kibuga aho baciye. When you say the name, iyo uvuze amazina yabo, regardless what they have achieved, you think about basketball. Ubwo nyene utitaye ivyo bageze ko ucubona basketball. Rero ikibazo canje niki? When I say your name, iyo mvuze izina ryawe, what will people say? Mbega abantu bazovuga gute? When I say Michael Jackson, iyo mvuze Michael Jackson, you think about music. Uca wiyumvira ubwo nyene. When I say Michael Jordan, iyo mvuze Michael Jordan, you think about basketball. Uca wiyumvira basketball. When I say Tiger Woods, iyo mvuze Tiger Woods, you think about golf. Uca wiyumvira golf. Now if I say your name, none tuvuze izina ryawe, what will people say? Ni abantu bazokwiyumvira iki? Just think about it. Gerageza kwiyumvira ivyo. What will people relate you to in a field you dominated? Mbega abantu bazokumenyera kuki bivanye naho wabaye? What are you a master of? Mbega ni igiki wewe vy'ukuri wumva urimwo sawa sawa? We don't want to make it. Ntidushaka we want to leave a mark. Ntidushaka kubikora gusa, dushaka kubisiga. On veut pas juste passer à travers. Ntidushaka kubicako gusa. On veut pas juste survivre. Ntidushaka gusa kubaho nyene nyakubaho gusa. We want to leave a mark. Ariko tugomba kugira ico dusize. So when I say your name, iyo bavuze izina ryawe, what people think? Niki abantu biyumvira?
What field do they allocate to you as a master? Then you'll understand what are you significant in. That's the way this thing goes, brothers. Significant is not acquired by prayer. It is the fruit of diligence. The Bible says you are only rewarded or crowned after you have run according to the rules. Tu es récompensé ou couronné seulement si tu as fait la course en accord avec les règles qui régissent la course. So you don't have a reward until you are a master in your domain. So when people say your name, what field are you commanding? Say it again. When people say your name, what is the field are you a commander? Say it again clearly again. You understand? It's important you capture this. Think about it a minute. When people say your name somewhere, when they say Michael Jackson, we know already he is the king of pop music. Tiger Wood, we know. 10 years from now, let them, when they say your name, see, God just give you 10 years now, so you can build up mastery. Do you understand? I want to tell your neighbor 10 years from now, God just gave you 10 years to build mastery. 10 years from now, when they say your name, let them think about a domain where you command. In this life, result command. Result command. Result are masters. Is the result that are the highest authority. Voila. Not intentions. Results. Faith without action is dead. But faith without result is fake. I will say it again. Faith without action is dead. Faith without result is fake. We command by result. Okay. Talk to me. Do you understand that? We need to leave the realm of intention and embrace the dimension of result. Amen. Be doers of the word. Mube abakora ivy'ijambo rivuga. Result. Ibigaragara. There's people who have good, they mean well. Hariho abantu bafise intention nziza, ibyifuzo vyiza. Please, who cares? Ariko ninda vyitwararitse. Nobody cares about your
well-meaning heart. I'm telling you nta the truth. witayeho uko kwiyumva neza Show me the kwawe. money. Wewe nyereka Show me amafaranga, the goods. nyereka Show ibigaragara, me the result. nyereka We ibigaragara. command by result. Turategeka ibigaragara. Be a person who produces results, Ube umuntu yimbura ibintu bigaragara, and people will follow you without you following them. hama abantu bazogukurikira wowe utarinze kubakurikira. Be a producer of results. Wowe ube umuntu yimbura ibigaragara, They will seek after you. hama bazokurondera. What do you have value in Mbega ni ikihe kintu ufisemo agaciro that will make people seek for you? kizotuma abantu bakurondera? I'm asking life questions, Ndiko ndabaza ikibazo cy'ubuzima, and I will give you solutions. kandi ndaza kubaha inyishu. You live here only for 75 years, Uba hano mu isi imyaka 75 and then gusa, it's over. hama kabira heze. My goal tonight Uno munsi ntumbero yanje is to make you redeem time. nukugira ngo urabe ukuntu wogabanya umwanya, And wocungura umwanya, redeem time ucungura umwanya, and realign your life hama rero uheze ushira ubugingo bwawe ku murongo, and become purpose driven, utangure kuba umuntu afise ubuzima bufise and intego. stop turning around the same mountain. Ureke kuguma uzunguruka imisozi imwe nyene. So I'm going to cover 3 major elements Rero ndagiye no musi kuvuga ku bintu bitatu that will bikuru make bikuru your life significant. bizotuma ubuzima bwawe bugira I impinduka. will start with the first element tonight, Ndatangura ku kintu ca mbere no musi, and then tomorrow ejo nzovuga icya kabiri, and Thursday. hama kuwa kane mvuga icya The gatatu. first one is Icya mbere ni iki? the power of association. Ubushobozi bwo kuba hamwe. Everybody say that. The power. Ubushobozi bwo kuba Say it hamwe. again, please. Subiramo kandi ubushobozi Do bwo you kuba really hamwe. believe what you say? Say it very well in English. Mubivuge neza mu Congereza. That is a key element Iyo rero ni ikintu ca mbere that can make gikomeye your life cy'ubufatiro. significant or not. Gishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka canke Don't ntibuhinduka. play with associations. Do not play with associations. Rero ntukire n'iki kintu cyo kwiyubaka n'abandi, Because what you need in life, kuko icyo ukeneye mu buzima, don't miss what I'm going to say. rero ntuhushe icyo ngiye What kuvuga. you need in life Icyo ukeneye mu buzima is not something, ntabwo ari ikintu, it's somebody. ariko ni umuntu. Don't get so spiritual Umviriza, ntuje mu mpemu cyane and so connected with God ngo ube connected cyane n'Imana, that you think you don't need man. hama ngo wibaze ngo ntukeneye umuntu. I will say it again. Ndabisubiramo kandi. Don't be so spiritually sound, Ntiwinjire cyane gose mu so mpemu, tight with God, nyene ubane n'Imana cyane, but yet hama neglect man. ngo wibagire umuntu. You will go to heaven, Uzoja mu ijuru, but you will suffer on earth. ariko hano mu isi uzobaho nabi. The world call it networking. Rero bazovyita networking, gukorana. That's what the world call it. Ya uko In the niko secular world. niko mwisi iyo mwisi aho hanze bavyita networking. It's association. Ariko twe tuvuga association, kubakana. The level of wisdom by which you operate is directly connected with the people you associate with. Rero uburyo ubwenge bukorera muri wewe bivana n'abantu ukorana nabo. So some of you could be wiser Rero bamwe muri mwebwe mushobora kuba abanyabwenge if you connect to the right people. kandi ugashira hamwe n'abantu bukuri. Association Rero igushira hamwe will make you rise bizokuduza or keep you down. canke bigugumize hasi. I'm a father of 3. Rero ndumuvyeyi w'abana And batatu, some of you here are parents. kandi bamwe ngaha muri mwebwe muri We abavyeyi, always pray kandi misi yose to turasenga protect our children kugira ngo Imana irinde abana against bacu wrong association at primary school, at the school, at high school. You understand? guhera mu mashuri y'intango, mu mashuri yisumbuye na kaminuza, kugira ngo Imana ibarinde guhura n'abantu batari bo. Because there is so much drugs in the school, we don't want them to connect with the wrong crowd. You understand? Kuko hariho ibiyovyabwenge byinshi cyane gose mu mashuri, ntidushaka ko abana bahura navyo. Many destinies are destroyed. Ariko kazoza nyinshi zirasambuka. Many destinies are destroyed Kazoza nyinshi zirasambuka or delayed
canke zigateba because of wrong association. kubera guhura na gucudika n'abantu What batari. you need in life Rero ico ukeneye mu is buzima not something, ntabwo ari ikintu it's somebody. ariko n'umuntu. Just look at your circle. Rero gerageza urabe mu bagukikuje. There are certain things in your heart today, Hariho ibintu bimwe mu mutima wawe even though God put it there, naho Imana yoba yarabishizeyo you will not fulfill it utizokwigera ubishitse because you're in the wrong crowd. kuko uri mu ruhande rubi. The reason Moses was used by God to bring the children of Israel through the desert Igituma Mose yakoreshejwe n'Imana gukura abisirayeli muri Egiputa akabazana mu bugaragwa is because Moses has been there before. ni kubera Mose yari yarigeze aho hantu. Moses has been in the desert Mose yari yarigeze mu bugaragwa and he went back to Egypt hama asubira muri to Egiputa take back the children to where he has been. kuzana abana abisirayeli aho yahoze. Do you understand? Muravyumva? When I was at university, Igihe nari muri kaminuza I was polytechnic nari muri yo bita at the polytechnique university. mu biharuro muri kaminuza, And the people from my country hama abantu bava mu gihugu canje criticized me a lot. bagerageza kunca intege cyane Who does he think he is? bavuga ngo mbega wibaza He ko ari doesn't iki, come in our gathering. ngo uyu ngo ntaza mu materaniro yacu, You think he's a white man? ngo yibaza ko ari umunyabwenge He's always cyane, with white people. ngo yibaza ko ari umuzungu, ngo yamari kumwe He's not n'abazungu, with us from our country. ngo ntaba ari kumwe na twebwe ngo abantu biwacu. And one day I got a little bit mad. Umunsi umwe numva ndashavuye, So I went to the meeting maze ngenda muri ayo and materaniro I yabo, took the microphone hama mfata mikrofone and I said, hey, ndababwira ntehe brothers bene data, and sisters, bene data, we are all from Africa. twese twavuye muri Afrika We have the same educational system. kandi twagize Mainly. inyigisho zimwe twese, What I know, ariko ibiconze you know. urakizi, What I don't know, ico ntazi you don't know. ntacuzi. And these white boys, Rero aba bazungu they grow up playing with Legos and computers. rero bakuze bakina n'amaordinateri. So you want me to be with you Rero urashaka ngo mbane na wewe and you can't help me. kandi udashoboye no kumfasha. I love you. Ndakwemerere, I'm a good African man. yego ndi umunyafrika I mwiza enjoy you. kandi But I ndabanezererwa, didn't come to school to enjoy. ariko sinaje ku ishure I come kuryoherwa, to graduate with high grades. naje kwiga kugira ngo mpeze You mfise can't amanota help me. meza. Ntacu ushoboye kumfasha. So I must change my associations Rero ntegerezwa guhindura abo tugendana for the sake of the goal I want to achieve. kubw'intumbero mfise It's nifuza not kugerako. selfishness. Ntabwo ari ukwikunda, It's wisdom. ni ubwenge. Yeah, you are hanging around with the wrong crowd. Rero uragenda ukifatanya n'abantu babi, They've never been here. rero bari ngaha And you want to be here. nawe ugashaka kuba hano, And they are all down here. kandi bari hano, And then you want to spend your time there. hama ushaka gutakaza umwanya In the hariya, name that we missed to be in Bujumbura. You know, we missed that time. ngo nuko ngo dukumbuye ngo wa mwanya w'Ibujumbura, ngo vya bihe by'Ibujumbura. Duh, bro. Come on, wake up. Mwene data vyuka kanguka, Smell the coffee and wake up. tangura Life is passing, life is agakawa mu passing, vyuka, life is ubuzima passing. buguma bugenda. One day you will stand before God. Umunsi umwe uzohagarara imbere And y'Imana, your husband won't be there. kandi umugabo wawe ntazoba Your hari, wife won't be there. umugore wawe ntazoba hari, Your pastor won't be there. pastor wawe ntazoba There will hari, be nobody to point the finger at. nta numwe azoba hari ngo utunge urutoke. And God will ask you, Hama Imana these izokubaza 80 years ngo iyi myaka that I 80 gave you on earth, naguhaye mu isi what did you do with it? wayikojeje iki? I was busy in Phoenix eating McDonald's. Ngo nari twararika drinking McDonald, coffee. ngo ninywera coffee gusa, Or criticizing people ngenda ndavuga n'abantu, and being lazy. ama nibereye ikinebwe cyo ngaho. Come on. Umviriza, Come on. umviriza, All things are lawful, ibintu vyose turavyemerewe, but not, preach with me. All things are lawful, ibintu vyose turavyemerewe, but not all things are profitable. ariko si vyose bitugirira ikimazi.
is acceptable, biremewe, but they are not profitable. ariko nta kimaze It's okay to hang around, rero ni sawa but it's not profitable. kwifatanya nabo ariko ntaco bikumarira. After I finish to talk with you for 3 hours on the phone, rero mpejeje kuvugana nawe inyuma 3 hours. amasaha 3 kuri telefone, 3 hours, amasaha 3 kuri telefone, you add nothing to me. ugasanga nta kintu na kimwe wongeye kuri jewe, nta na kimwe. Who go out to sow a seed uja kubiba and don't come out for a harvest? nindaja kubiba ngo ntagaruke kwimbura. Some of you will go home today and sit down and take an inventory of your friendships. Bamwe muri mwebwe muragenda no munsi mwicare muhira mukora urutonde murabe neza abagenzi mufise. I'm very serious. Ndiko ndababwiza ukuri. Aha, If you understand this message clearly, nimba uri kurumva ubutumwa neza, you will look at your associations. uraza kuraba neza abagenzi bawe. One day, Mary got pregnant. Umunsi umwe Maria atwarinda. And Elizabeth got pregnant. Na Elizabeth nawe I natwarinda. call that the Mary-Elizabeth connection. Very powerful association. Ariko ku buryo bari bafite ku busabane bari bafitaniye. When Mary saw Elizabeth, Igihe Maria yabonye Elizabeth, before even the greeting is released. imbere yuko anamuramutsa burya indamukanyo ni nk'ikintu cari kiri. The baby leaps in the belly. Ngo abana barakinye mu nda. They all carry vision. Bose bari batwaye iyerekwa. They had vision. They were pregnant with vision. Bose bari bafise amayerekwa. One has salvation vision, Umwe yarafise iyerekwa ry'agakiza, and the other one has preparation of salvation vision. uwundi nawe yarafise iyerekwa ryitegurira agakiza. When they greet, Igihe baramukanya, the vision jump and accolades. amayerekwa yabo nayo araramukanya. There is association. Hariho rero ugushira hamwe. That word. There is association. Hariho ugushira hamwe. They are destiny association. Hariho amashira hamwe. You don't need too many words. Nta majambo menshi ukeneye. You just see one another Mwe mupfa kubonana gusa. just by a greeting, Mukiramukanya and gusa. something bigger than you connect. Ubwo nyene hakaba hari ibintu bimaze guhura hagati yanyu. You're catching me. Aka kantu You mwagafashe. know this woman. Uyu mugore There is something that's connecting us hari ukamenya ati hari ikintu kiduhuza beyond biological relationship, kirengeye ivyo mu buryo bw'umubiri, beyond being my cousin. birengeye kuba inshuti muvyara wanjye. There is a greater purpose. Hariho ikindi kintu gikomeye, There is something eternal within hari ikindi kintu utazi ndani that is connecting us. kibahuza. Those are the association I'm talking about. Yero niyo mashira hamwe ndiko Not ndavuga. just go sit down and eat burger every day. No. Oya, ntimugende gusa ngo mwicarane hamwe ngo mugeze Vision related association. Vision related association. Mukore ibintu bijanye n'amayerekwa Purpose yayo. related association. Intumbero zijanye Matters that count. ibintu vy'ukuri bifise ico bimaze. There is a certain age Hariho imyaka and a certain level of maturity hariho imyaka hamwe n'urugezo rwo gukura where we don't need anymore just friend to go walk. aho utabugikenera umuntu ngo uteza kujana n'umuntu If we go walk together, ngo nimwagenda genda it has to be more than just being walking buddies. bizoba birengeye gutambuka gusa. Do you understand? Ivyo muravyumva? I don't need a walking partner. Si nkeneye umuntu tugendana gusa. I need one we can walk and talk stuff. Nkeneye umuntu tugendana tuganira ibintu bizima. You finish the walk, you go home, you feel filled with vision. Ku buryo n'igihe mutandukanye wumva wuzuye iyerekwa. You are stirred up, you understand? Ugahagarara urumva. You become to be big, that impossibility begin to come small. Ukumva uri kurakura cyane bimwe bidashoboka bigahinduka ibintu bito cyane. We go for a walk, after the walk Mukagenda gutambuka I begin to see possibilities. ugatangura kubona ibintu bishoboka. I'm talking about associations. Ubwo nibwo bushobozi. You finish the walk.
ukumva kugendana. You go home with solutions. Ukava kugendana n'umuntu ugatahana inyishu. Ideas you never thought of. Ugatahana ivyiyumviro utigeze ugira. Just by conversing. Gusa mu kuganira n'uwo muntu. Not this association, you spend 1 hour, you go home depressed. Apana ibi bintu umarana n'umuntu umwanya muto ugataha muhira ugatahuzuye agahinda. You communicate 1 hour, you go home empty, depressed. Ukavugana n'umuntu isaha yose ugataha wuzuye ubusa gusa aragahinda. Instead of, what's going on in Bujumbura? Oh, do you know what this sister is doing? Oh, you're not aware of what's going on in that couple? Oh my God. Oh, you don't know? Who this woman thinks she is? Look at the red shoes. She saw me with the red shoes, now she's buying red shoes. Who does she think she is? Why are you wasting time? Who cares about the red shoe? Ninde yitaye ivyo ico kirato cyawe gitukura? Who give a rip about the dress? Ninde yunguka kubwiyo iyo nyambaro yawe, iyo kanzu yawe? Elizabeth and Mary. Elizabeth na Maria. Elizabeth was pregnant 6 months. Elizabeth yari afitwaye inda y'amezi 6. Ahead of Mary. Yari imbere gato ya Maria. She has experience about the morning sicknesses. Yarazi neza za ngwara zo mu gatondo. Mary never been through that. Maria ivyo ntiyari bwabicemo. She could tell, honey, yarashobora kuvuga ati, don't worry, it's going to be okay. Musheri ntugire ikibazo biragenda neza. I've been there. Aho narahaciye. The morning say I've been there. It's okay. Ivyo mu gatondo narabiciyemwo. You should probably use some lemon. Ukwiye kuza urajya kadimu gakeya. No angel will appear anymore and tell certain thing to Mary. Nta mumarayika n'umwe yari kuza ngo abwire Maria ibintu nk'ivyo. An angel appeared to bring an announcement. Push with me. Ariko umumarayika yaje azanye inkuru nziza. But after the announcement is given by the angel, ariko inyuma inkuru nziza maze gutangwa n'umumarayika, Mary now need to connect to Elizabeth to learn. Maria yarakeneye kuhura gushira hamwe na Elizabeth kugira ngo yige. No more angelical visitation. Ntabwo kugendererwa n'umumarayika byari bigikenewe. I now connect you to somebody. Aho rero hari nawe rero gerageza who's been there before you. Uhura n'umuntu yaciye aho hantu imbere yawe. You need somebody who's been there before. Urakeneye umuntu yaciye aho hantu imbere yawe. Some people say, no, me and God alone, me and God. If you mock human beings, si tu te moques des hommes, you will suffer. I'm telling you the truth. The scripture said, I think in Luke chapter 2:52, it says this. And Jesus grew in stature and in wisdom, having favor with God and with man. Not only God, yet is the Son of God. But having favor with man was important. Don't neglect man. Don't mock man. Regardless of the situation, it's not final. It's not final. I say it's not final. Networking. Gushira hamwe. Remember the lame? The lame. Nibuke cha kimuga. He was carried by 4 friends in his mat to see Jesus. Yagenda ateruwe n'abantu bane kuraba Yesu. 4 friends. Abagenzi bane carried him. Nibo bagenda bamutwaye. These 4 friends look for a way to get to Jesus. Aba bagenzi be bane bagerageje ko bashoboye kugira ngo bashobore kubona Yesu. Association. Gushira hamwe. Association. Gushira hamwe. When you can walk,
iyo udashoboye gutambuka they make you achieve things only people walk and achieve. Abantu bonyene bagushoboza gushika nabo because of the friend you had. Kubera abagenzo ufise. They said today you are broken. Barashobora kuvuga ati uno munsi wewe urakenya. But we are here. Ariko turi hano. We are not here superficially. Eka ntituri ngavyo hejuru gusa. We meant it in our heart. Ariko mitima yacu turahari. Let we carry you now. Reka tuguterure. When you cannot walk, igihe udashoboye gutambuka, we will make a way. Turarondera inzira. Where there seems to be no way. Ahatagira inzira. As long as we can stand. Igihe nimba tugishobora guhagarara. Even if you cannot stand, wowe udashoboye guhagarara, we will make you move. Tuzogushoboza kugenda. And Jesus said, Yes aravuga, he looked at them ngo rabarabe, and saw their faith. Ngo yarabaravye abona ukwizera kwa. Not the faith of the man. Yarabaravye abona ngo apana ukwizera kwa mugabo. But the faith of the people who are carrying. Ariko ukwizera kwa bari bamuteruye. You can get credit. Woshobora kuronka amanota because of your association. Kubera abo muri kumwe. You don't get it. Kandi mwagafashe. I was in a city last 2 weeks ago. Nari mu gisagara indwi zibiri ziheze. And I went to the bank. Ama ngenda mu banki. Ndahageze. America. America. I'm Canadian. Ndi mu Canadien. They make me walk. Barantuma ngenda. I run. Ndiruka. I didn't have my card, my bank card. Sinari mfise ikarata yanje ya banki. And then I don't have an American phone number. Kandi nta na telefone yo muri America. So they need to text me a number and then they have to pop up on my number. Rero bateza kundungikira code iza kuri telefone yanjye. Nothing to verify. Nta kintu nakimwe bashobora kuverify. Finally I ran. Bandiruka. Brought them and when I got a SIM card from America. Igihe naronka naguze SIM card. 5 hours. Inyuma y'amasaha 5. Running around. Niruka hirya no hino. Finally, I get back to the bank again. Ngera ahantu ndagaruka kuri bank. Sitting in this office for 1 hour. Sitting in the office for 1 hour. Oh, nicara muri office isaha yose. I was interviewed like if I'm a thief. Barambajije ibibazo nkaho menga ndiko ndiba. They are calling home security. Gushika nabo bahamagara security. So this money. Baravuga ngo aya mafaranga. Where does it go? Ngo agiye he? Why do you want to send this money? Where did you get this money? Ngo yakuye. Ibibazo byinshi. And at the end of the day, hanyuma after I give all the answers, byose nabahaye inyishu zose. And they were happy. Kandi banezerewe. They say, where is your card? Barambaza ngo ikarata yawe iri he? In the beginning I don't have my card, bro. Nababwiye mu ntango ko atayumvise. Hey, 5 hours. Inyuma y'amasaha 5. I flew back to Canada 0. Nagiye n'indege muri Canada tana urufaranga n'umwe ntwaye. That's America. This morning. Uno munsi muri kino gitondo. This morning. Muri kino gitondo. I went to this bank. Nagiye kuri bank. But I didn't go alone. Ariko sinagiye jenyine. I went with your pastor. Najanye na pastor wanyu. When I arrived there, they make us sit down. Igihe twahagera batwicaritsa When they saw our woo pastor, igihe babona pastor, they offer me water. Batangura kumpa amazi. They have a city no water. Awandi nta mazi yarahari. No appointment needed. Nta appointment twari. They make room. Nta appointment twari gusaba. We sit down. Turicara. I spoke a little bit of Spanish. Maze ntangura kuvuga. And we are just enjoying. Tutangura kuryoherwa. I was wondering. Nako ndibaza. Is it America here? Aha ni muri America. Am I in the same country? None sindi. Because 2 weeks ago there. Kuko mu ndwi zibiri ziheze. In Dallas. Muri Dallas. They abused me. Baramfashe nabi. They tormented me. Do you understand? I feel like Phoenix, Arizona is a part of America. I don't get that. Arizona iri muri America. I didn't have my debit card. No debit card. Debit card nayo nari mfise. My SIM card of America does not receive anything. Even though it has SIM card yanje ya America ntiyakira ikintu na kimwe. So no debit card. Nta debit card. No proof. To check on my phone. Nta kintu na kimwe bashobora gukoresha kugira ngo baramu telefone yanje. Nta na kimwe. No question. Nta kibazo na kimwe. They send my money. Bandungisa amafaranga yanje. You know why? Urazi gituma? The power of association. Ubushobozi bwo gushira hamwe. It's because I was with him. Ni kubera nari kumwe nawe. And then at the end the lady said, Mrs. Hernandez. Hanyuma she said, umugore aravuga, if you had come alone, ngo yaba waje wenyine, we were not going to do it. Ngo But because you came with him, ngo kubera wariko kubera wazananye nawe,
We do it. Turabikoze. Yet it's not his account. Kandi iyo si konte It's my account. ni iwanje. Is that helping you? Ibi biriko birabafasha. Is that is helping you? Ibi biriko birabafasha. I feel like, don't you know I'm the apostle here? Umenga ntimuzi ko ndi mu apostle. That word apostle doesn't work in the bank. Iryo jambo apostle muri banki It command only in here in church. Iryo rikora ngaha mu rushengero. In bank, who cares about apostle? Muri banki nawe witwararitse ibya apostle. What I mean by that, no matter how you're successful in an area, no matter how much you do well in an area, ntaco bitwaye ibintu byose ukora. You still need somebody else somewhere else. Ntaco bitwaye ibyo ukora hano ahandi hantu uri umuntu asanzwe. It doesn't matter. Ntaco bitwaye ibyo ukora how great you are here. Ntabyo bitwaye aho wowe ugeze hose. You still need somebody. Uracakenera umuntu. In this other area. And this area. Kugira ngo and this area. And this area. Some people, they use me and me, Jesus alone. Hallelujah. There is no prayer I could have done in this bank to make them change their mind. Because they work by principles and laws. Are you catching me? Okay, I really hope you are. You are blessed by association. But you are also cursed by association. Don't say amen. It's true. You are blessed by association and you are cursed by association. I'll make it easy for you. Love is a command. But association is a choice. You don't need to be with everybody. Rero ntugomba kubana n'abantu bose. You have to love everybody. Ariko ugomba gukunda abantu bose. But you don't have to associate with everybody. Ariko ntugomba kwiyunga n'uwari we wese. So now, rero here's my closing with few notes for you. Aha rero ngira mperaheze n'aya majambo makeya. It doesn't matter if it's at a professional or personal level. Ntaco bitwaye nimba ari ku rugezo rw'aho ukorera. Number one, bwa mbere, association give you opportunities. Kwiyunga n'abandi biguha akaryo. It give you opportunities. Biguha akaryo, biguha amahirwe. By association you can have a job. Rero kubwo kwiyunga urashobora kubona akazi. And it didn't bypass the interviews. Rero bashobora no kugurenganya na interview utanayikoze bakaguha akazi. By association doors can open for you. Rero kubwo kwiyunga n'abantu imiryango irashobora kuguruka. Without you knocking. Wewe utirura na dodora. Without you asking. Utirura nabaza. Without you seeking. Utirura na rondera. Just by association. Gusa kubwo kwiyunga. Opportunities multiply. Kubwo kwiyunga. Number two. Icya kabiri. By association. Icya kabiri kubwo kwiyunga. Knowledge is shared. Ubwenge ubumenyi burasangirwa. Knowledge. Ubumenyi. Information. Amakuru. The Bible says in Proverbs 24, verse 3 to 5, wisdom builds a house, understanding establishes it, and by knowledge all his room are filled with pleasant things and riches. So knowledge is important. Rero ukumenya ni kintu because my people ngirakamaro. perish because of lack of knowledge. Kongo abantu banje barahonye kubwo kutamenya. Mary does not need an angel anymore to tell him, you know, lemon can help for your morning sickness. Rero Maria ntiyaragikeneye kandi umumarayika aza kumubwira ngo ndimo ngo yo gufasha ngo mu gatondo. She need an information. Ntiyarakeneye ihishurirwa ariko yarakeneye amakuru. Because of her connection, ariko kubera because of her connection, ariko kubwo kwiyunga, because of her association, kubwo kwiyunga, she just say 40 days prayer and fasting. So ntiyiri warasenga iminsi 40 yisonzesheje. Because there are certain things you are seeking right now with prayer and fasting. Hariho ibintu no munsi uri kurarondera ushobora gusengera wisonzesheje. You don't need to pray and fast. Ariko ugasanga ntiwarukeneye kwisonzesha. I can tell you right now. Nshobora kubikubwira ubunyene. So use your prayer and fasting for something else. Rero ukaca ugenda ugakoresha amasengesho yo kwisonzesha mu bindi. Are you guys getting the flow through the prayer? Ibi muri ko muravyumva neza. I don't want you to miss it. Sinshaka kwiki mu gitakaza.
There are 40-day prayer and fasting you're doing right now because you are believing God to give you an information. Hariho ibintu insight, wisdom. Ushobora kuba uri kurasenga iminsi 40 kubera ko hari ibintu ukeneye ko Imana iguhishurira. By association, ariko bivuye mu kwiyunga, go eat. Ukagenda ukabifungura. No need of fasting. Utirura urisonzesha. Because by association, kubera kubwo kwiyunga, the information begin to be available. Amakuru urayabona bikoroheye. So no more angel, we don't need an angel anymore. Rero ntubugikeneye umumarayika. We don't need a dream and vision anymore. Ntubugikeneye kandi amayere indoto. We don't need a revelation. Ntubugikeneye ibintu by'amahishuri. We need information. Ubukeneye amakuru from someone who's been there before you. Ku muntu yabaye aho hantu bikaba biraheze. Ukabura cungura umwanya wawe. Cungura umwanya wawe mu kwiyunga n'abandi. Simple. Biroroshe. Number 3. Icya gatatu. Advice. Impanuro. Advice. Impanuro. When you're in touch with professionals who have been ahead of you. Iyo uri iyo wiyunze n'umuntu ari imbere yawe. When you're connected in association with expert in a given field. Yes, iyo wiyunze n'umuntu azi neza karere. They will give you valuable advice. Abo bantu bazoguha impanuro z'agaciro. So you don't need to have scars. Rero ntuzorinda kugira kuruha. And get hurt, the scars, wounds. Ntuzorinda gukomereka. You don't need to bleed. Ntuzorinda kuva amaraso. They are bled already, so you don't bleed. Bo baramaze gukomereka kugira ngo we ntukomereke. They give you sound advice. Bazoguha impanuro nziza. So you can save time. Kugira ngo ucungure umwanya wawe. And have the upper hand in your generation. Hama uheze uje imbere. Number 4. Icya kane. Association give you visibility. Kwiyunga biguha kubona neza. Visibility. Kubona neza. Visibility. Kubona neza. It helps you gain recognition. Bituma wemegwa. Without you paying the price. Ataki guzi wiri urariha. Somebody paid the price. Hariho undi muntu yamaze kuriha ikiguzi. But because of who he is, ariko kubera it gives you visibility. Kubera kwiyunga wewe biguhereza. Open the doors. Byogura imiryango. Like this morning at the bank. Nkuno munsi muri bank. It's on the strength of his relationship with the bank they didn't have to check me. Ne kubw'inkomezi afitanye kubwa relation afitanye na banki yiwe ntibiro barambaza ibibazo byinshi. Visibility, recommendation. Kumenyekana. They trusted me as they trust them. Rero banyize nkuko bamwizera. No more need to check. Ntibiro bararaba n'ikindi By the strength of association. Ariko kubw'ubushobozi bwo kwiyunga. I could have struggled the same way here like in Dallas. Nari gushobora kuruha nkuko narushe muri Dallas. And go back home without doing my transfer. Nkasubira muhira ntakoze iyo transfer. Number 5. Cya gatanu. Friendship. Ubugenzi. Beyond professional benefits. Rero hejuru y'inyungu zo gukorana. Friendship matters. Ubugenzi ni ikintu gikomeye. It adds value. Byongereza agaciro. Who are you associating with? Ninde muntu wiyunga nawe? Okay, let's continue quickly, please. Reka tubandanye twihuta. Support. Gushigikira. Support. Gushigikira. As number 6, support. Cya gatandatu gushigikira. When you have association, iyo rero wiyunga canke ushira hamwe, support. Iyo washize hamwe ubufise resources. Ubufise gushigikirwa haba hariho ibigushigikira. When you're weak, they support you. Iyo uri mu ntege nke baragushigikira. Iyo ukenye baragushigikira. Okay, we'll stop here. I have 3 other points. We'll stop here.